kaze muryango wagutse w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community. Turabaye kaze muri uku kubakirwa hamwe no guhindura kimwe kimwe mu gihe cyaco. Mu nkundire turabire hamwe ivyo tugiye kuraba. Icambere twarabonye iyerekwa mu gice cyacu cambere. Uno musi tugiye kurabira hamwe ihishurirwa, twongere turabire hamwe iyerekwa na Bibiliya. N'umunezero ndaguhaye kaze mu gice cyacu cya kabiri. Byukuri woba ufise iyerekwa vision canke woba uri umuvisionnaire umunyeyerekwa, kaze mu gice cya kabiri. Reka igice cya kabiri tugitangurane n'ihishurirwa. Mu gifaransa bavuga revelation. Ihishurirwa n'inzira ituyoborera idukuye kwitanguriro ikadushikana kwiherezo ryashinzwe n'iyerekwa. Ihishurirwa ni intambuko zitandukanye zikuba nk'ingazi zishikana kwiyerekwa. Ihishurirwa ritagira iyerekwa n'iyerekwa ritagira ihishurirwa n'ubupfu, kuko ahatagira ihishurirwa abantu bagenda uko bashaka. Imigani 29 ku murongo wa 18. Iyerekwa nihishurirwa ntibisa ariko ntibivana. Iyerekwa rimwe rishobora kugira amahishurirwa menshi, kandi nihishurirwa rimwe rishobora kuja mu mayerekwa menshi, ariko iyerekwa rimwe ntirija mu rindi yerekwa, kuko amayerekwa abiri afise amaherezo atandukanye. Hatabaye kuba maso, ihishurirwa rirashaka kwigenza nk'iyerekwa. Mu gihe ivyo bidatahuritse neza, uguhusha inzira bitangura kunyogomba mu iyerekwa. Ihishurirwa rirahinduka riva mu bwiza rija mu bundi, ariko iyerekwa riguma ari rudende. Mu gihe ihishurirwa rifatwa nk'iyerekwa rigiye kwimuka ku rundi rugezo rw'ubwiza busumbaho ryari, bishobora kuzazana canke bishobora kuzana umwijima n'intambara mu ishengero, kuko benshi babifata nk'aho iyerekwa ryahindutse. Akarorero, uburyo ibimazi vyatangwa mu isezerano rya kera vyarahindutse mu isezerano risha, ariko iyerekwa ntiryahindutse. Iyerekwa si ivyivugo ishengero rishiraho buri mwaka, ariko ihishurirwa rirashobora kwarikira mu vyivugo canke integuro za buri mwaka canke buri gihe. Ihishurirwa riratahuritse cane gusumba iyerekwa, kuko ntushobora gusobanura no gutomokerwa neza n'iyerekwa utarihawe. Ihishurirwa rirasangirwa, ariko iyerekwa ntirisangirwa. Ihishurirwa benshi barashobora kuryagura,
hari kwiyerekwa bisaba kwitondegwa. Iyerekwa rivuga kenshi ibitaboneka canke ibidaserukira amaso y'abantu no mu myaka ya vuba, kuko iyerekwa rifata ibitahari nk'ibihari. Gukurikira iyerekwa bisaba kwizera guhamye, kuko hari aho iyerekwa ribura insobanuro hagakoreshwa ingereranyo canke imigani, ariko ishurirwa risaba inyigisho no gutahura. Ibitera umwijima n'ubwibone nuko kenshi abatahuye ihishurirwa bifata nk'abafise iyerekwa. Nta murongozi n'umwe yikwije mu mahishurirwa, arakeneye ayandi mahishurirwa avuye ahandi, atari uko yosanga yubatse ikiziba c'amazi adatemba. Kwitiranya iyerekwa n'ihishurirwa bizana kuzazanirwa, navyo bikavyara amacakubiri, ariyo nkomoko yo guhona no gusambuka. Ntushobora kuvuga ngo urafise iyerekwa mu vyakozwe n'uwundi muntu, bisa no kubakira inzu mu yindi. Ntushobora kuvuga ngo urafise iyerekwa mu gihe udashoboye gushira intango wongera ushireho n'iherezo. Ntushobora kuvuga ngo ufise iyerekwa mu gihe wizera kandi ugakoresha inzandiko z'abandi. Guca bugufi munsi yerekwa bivyara umugisha. Umugisha wo gukorera mwiyerekwa ni gucika umuja w'iyerekwa. Abanyabwenge bazi neza ico iyerekwa risigura. Akoresheje inzandiko z'abandi akaba yarashoboye kuzagura, ntavuga ko afise iyerekwa canke ishurirwa yagize, ariko avuga ko yahumekewe n'inzandiko canke n'inyandiko inspiré. Mu bwizigirwa no mu guca bugufi aravuga aho yabikuye, citation. Nimuze turabire hamwe iyerekwa, vision na Bibiliya. Mu budahangagwa bwa Bibiliya gushika uno munsi, Bibiliya yigaragaza nk'igitabo kidakeneye iyerekwa ryacu kugira gishitse ibigihishwemo. Bibiliya ni igitabo kidutegeka kugendera no gukorera mu nzira zaco. Bibiliya ivuga intango y'ibintu vyose, kandi Bibiliya ivuga n'iherezo rya vyose, ndetse Bibiliya ivuga n'ibihembo bizoronka abizigiye inzira yaco. Bibiliya ubwayo ni iyerekwa ryacu. Nta yerekwa rindi rikenewe. Ntituri abavisionnaire, kandi nta yerekwa dufise. Nta woshobora kuzura ububi n'ubugunge n'ubwibone mu kuvuga ko afise iyerekwa muri Bibiliya, nkaho wogira imirongo niwe yayanditse, canke Bibiliya n'igitabo yiyandikiye.
duciye bugufi Bibiliya bayisomye tutarabaho, tutaramenya Imana barayidusomeye, tutarizera tutarakizwa twarizeye, tutarakizwa none ivyo badusomeye natwe turiko tubisomera abandi. None vyahindutse iyerekwa ryacu ryari. None impwemu y'ububi iva hehe mu kuvuga ko dufise iyerekwa muri Bibiliya? Bibiliya niyo ifise iyerekwa tugomba gushikana. Imana ntizodushimira kubera twaranguye neza amayerekwa twihaye, ariko izodushimira kubera twaranguye neza iyerekwa yaduhaye. Igihe cyose Imana iri nyuma y'ijambo yahaye abana b'abantu ngo irishitse. Yeremiya 1:12 havuga ngo, maze Uhoraho aranyishura ati, witegereze neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Ushizeho iyerekwa ushiraho intango, ugashiraho n'imirongo ngendegwako, ukavuga n'iherezo canke ibihembo ibizoherukira ibindi. Nta muntu numwe aha umurongo Bibiliya, ahubwo niyo iduha umurongo. Nta muntu numwe ashiraho intango ya Bibiliya, ahubwo niyo ivuga amatanguriro yacu. Naho wowe uri apotre chef, nta muntu numwe avuga iherezo rya Bibiliya, ahubwo niyo ivuga iherezo ryacu. Bibiliya ntikurikira amajambo y'umuntu numwe, ariko abantu nibo bakurikira amajambo ya Bibiliya. Ntushobora kuronka amahishurirwa menshi ava muri Bibiliya, ariko turashobora kuronka amahishurirwa menshi ava muri Bibiliya, ariko ntidushobora kuronka amayerekwa menshi ava muri Bibiliya, kuko amahishurirwa yose ayoborera mu iyerekwa rimwe rudende riri muri Bibiliya. Iherezo ry'ishengero ni rimwe rudende. Nta bihari kandi ntibizobaho udashoboye gushiraho intango kandi ushireho n'iherezo, wongere ushireho n'ibihembo uzohemba abazokurikira iyerekwa ryawe. Nta yerekwa ugira. Nuce bugufi urongogwe n'amatanguriro twashiriweho tutarabaho. Isezerano risha rivuga Yesu Kristo, kandi yashizeho intango yongera avuga iherezo, ndetse ashiraho n'ibihembo ku bazomuyoboka. Twese tuvuga ko iyerekwa ryiwe rihamye. Ico dutangaza nuko Kristo nawe ubwiwe avuga ko ataco yavuze yigeneye atari se yakimuhaye. Kwiyadukiza kuvuga ko ufise iyerekwa ukongera ugakoresha inzandiko za Bibiliya harimo ubuzimire budakingirwa. Ushaka kuvuga ko ufise iyerekwa, kora igitabo cawe nk'uko Abayisilamu bafise Koramu, nk'uko ivyabona bafise Bibiliya yabo, nk'uko Abahindu bafise ivyo bemera. Nawe shiraho ivyawe. Kuba ufise urutonde rusha
gwerekana uko abantu bakwiye gusenga nuko bakwiye kwigenza hakurikijwe inzandiko za Bibiliya. Ivyo ntibivyari yerekwa, ariko bishimangira ko mufise iyishurirwa, kuko iyishurirwa rirasangirwa n'abantu benshi, ndetse iyishurirwa riva mu ishengero rikimukira mu rindi. Doctrine ishingiye kuri Bibiliya si yerekwa, ariko ni ishurirwa. Ariko doctrine zose samayishurirwa naho yo bashingiye kuri Bibiliya cyangwa kundwa n'abantu benshi. Igipimo cha doctrine ni yerekwa. Doctrine itayoborera ku iherezo ryadomweko ikimenyetso ni yerekwa. Iyo doctrine ihinduka inzira ya Gehinomu. Iyerekwa si kopi. Kwiyitirira inyandiko canke imirongo atari yawe vyitwa plagia. Ivyo navyo birahano. Abasoma Bibiliya dukwiye kwizera ko atayerekwa dufise, ariko ko twinjiye mu iyerekwa ryera ryatunganijwe n'Imana. Dutegekwa uko twifata, dutegekwa uko dukora, ndetse tugategereza ibihembo twabikiwe. Ntibirekuwe kuvuga imirongo y'igitabo utanditse ko ari yerekwa ryawe. Ntushobora kwitwa umunyeyerekwa winyegeje inyuma y'ivyakozwe n'abandi. Kugira witwa umuvisionnaire, ushiraho amatanguriro yawe n'ivyahishuriwe gwawe, ndetse uzana n'iyindi Bibiliya ivuga ivyawe gusa. Ariko nimba wumva ivyo bitogukundira, ca bugufi mu mutima, nturi umuvisionnaire. Kuba warashoboye kwegeranya abantu hamwe mu gicapo c'ishengero no kubaka neza aho muhurira ntibisigura ko uri umuvisionnaire. Guca bugufi n'agaciro. Bibiliya yo ubwayo ni vision. Mweneyo yaravuze amatanguriro kandi yaravuze n'iherezo. Abizeye Bibiliya bose barazi neza iby'igitsibo kibabikiwe. Kuba ukoresha neza telefone ya Samsung ntibiguhindura umuvisionnaire wa Samsung. Kuba umaze imyaka myinshi nyonga imodoka ya Toyota ntibikugira umuvisionnaire wa Toyota. Uzoba umuvisionnaire wa Toyota mu gihe wataye Toyota ugakora iyindi yawe abantu badatekereza, ifise amapine y'uburyo igenda atamuntu numwe yigeze kubibona. Ukaramuka naho wiganye izihari, bavyita innovation canke inspiration. Warahumekewe nishurirwa, ntibavyita na gato vision. Akenshi projet iyo zamye vyamwa bazita zigomba kwigenza nka vision. Visionnaire avuga ivyiwe, amaze gukoresha inyandiko z'abandi no kuzikurikira. Muri ico gihe agomba guca bugufi akavuga ko yahawe umuhamagaro wo gukurikira Kristo. Ijambo umuhamagaro ryerekana ko wazanwe mu nyubako washiriweho utarabaho. Visionnaire ni nyene umuhamagaro. Visionnaire ntahabwa umuhamagaro, ariko niwe atanga umuhamagaro. Guhabwa umuhamagaro bingana no guhabwa igikorwa no guhabwa akazi. Iyumvire nkamwe woha igikorwa umukozi, hanyuma bukeye
akavuga ko afise iyerekwa mu vyo wamujejwe gukora, uwo mufata gute? Mu gikorwa wajejwe urarekuriwe kuronka iyishurirwa, kuko iyishurirwa ryagura kandi rigashitsa iyerekwa. Iyishurirwa rihimbara databuja, ariko iyerekwa riva kwa databuja. Imana iduha umuhamagaro wayo. Mu yandi majambo, Imana iduhamagarira gukorera mu iyerekwa ry'ijuru. Mu mashengero menshi dufise amahishurirwa menshi, ariko iyerekwa ntirihinduka, kuko ata muntu afise ububasha numwe bwo gushiraho iyerekwa, naho woba wemegwa mu gihugu. Iyerekwa riva mu ijuru, abantu natwe tugashitsa dukoresheje amahishurirwa aturuka mu muhamagaro twahawe n'ijuru. Naho amahishurirwa ari menshi, iherezo ryacu ni rimwe, kuko twarikiye kuyerekwa rimwe. Ishurirwa ryose ritayoborera kuyerekwa rimwe ry'ijuru nibigirwamana. Ishurirwa ryose ritayoborera kuyerekwa ry'ijuru nibigirwamana. Mugire ibihe vyiza, naho ubutaha. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, mushobora kutwakura kuri WhatsApp 1-257 79 938 921, canke WhatsApp nteranya 257 79 988 236. Murakoze.